twaganiriye na nyogokuru, umurundi kazi n'uwo gusaba, umurundi kazi n'uwo gukuya, umurundi kazi n'uwo gusasa, umurundi kazi n'uwo gusyano. Nanaga Madame Godeberte erega naje kurondera inkuru none ivyo bituraba n'imyembe ugira yamyembe hariya i Burundi waje. Ndabaramukije uni Madame Joa imuhira media, ndaramukije abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi, ndaramukije kandi n'abantu mwese mwumva ururimi rw'ikirundi. Muri iyi minsi nkuko nabibabwiye ndiko ndakorera muri BCC ya Women TV, niho ndiko ndakorera. Hari inkuru mperuka kumva muri weekend. Mwani mukurikirane kino kiganiro, mu partage ahantu hose, nzobazanira inkuru zitandukanye ku isi yose, na cane cane baba mama bamwe bugurura iyi television. Nzoza ndakurikirana ubuzima bwabo, hama ndabazanira inkuru kuri umwe wese ku giti ciwe. Muyaboneshe muri benshi kugira inkuru z'aba mama ba Edmonton ntizize zibacike. Hari inkuru numvise muri iyi somene ariyo yatumye inzana ngaha. Iyo nkuru nayo si yindi, je kuyironderera kuri Madame Godebert. We Madame Godebert, uraza aho nakurondereye? Warihe? Nguyarashitseyo. Ewe, ndafise inkuru ngomba kurondera. Naje kurondera inkuru kuri wewe. Raba aratashe. Ego, karibu. Karibu iwawe. Rega, ubu nahindutse umusangwa. Wataiba niki Madame Jo? Nje kurondera izo nkuru kuri wewe. Ego. Nje kurondera inkuru zishushe cyane gose. Narabonye NCDP Express muri ko muradefira. Mbega bintu mwari mufise yari biki Madame Jo? Twari dufise pancarte, hari n'abandi bo muri NCDP bari bafise ibigori, byari bimeze neza, umwimbu twarose wari mwiza cyane. Rero ndashitse kwa Godebert arashoboye kunyakira. Godebert, narinzanye n'amakuru, hari amakuru nabonye muri isomene itariki 1 z'ukwa gatanu haheruka kuba umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukozi mw'isi yose. Hama murazi ko mu gihugu cacu c'amavukiro barawuhimbaje, abakozi bari banezerewe cyane gose, baradefira. Twarabonye defire irimo abantu benshi cyane batandukanye, abakozi ba leta, abikorera utwabo, n'abasirikare, abantu batandukanye. Byari biryoshe cyane gose. Naho twarabonye n'ijambo ry'umukuru w'igihugu ariko arankuraja abakozi, ashimira n'abantu bashoboye gukora neza. Twarabonye arashoboye no gushimira na payeje. Bisigura yuko abajene mwarakoze neza cyane kandi birahimbaye, biranezereye cyane. Rero narabonye NCDP Express irikira defira. Reka ndagutera imbere ko ndakubaza ibibazo bijanye na NCDP Express. Hariho kuva muri 2022-23 hari ukuntu habaye réveil mu ba diaspora. Baravuga ngo tugiye gukorera igihugu c'amavukiro, bari bafise ama promesse menshi, abantu bafise ingabire, aba diaspora bavuga ati tugiye gukorera igihugu c'amavukiro. Twarabonye abarimyi benshi batandukanye. Uno musi mvuga mu bijanye n'uburimyi, ndazi ko benshi aba diaspora barakoreye mu mpano zitandukanye, ariko je ndi muri domaine uburimyi kubera nzi yuko je nkunda uburimyi na Madame Godebert akunda uburimyi. Twarabonye rero abarimyi benshi barahaguruka cyane muri Australia. Twarabonye abubahwa ba Tasian, twarabonye ba Reveriano, twarabonye umubahwa nganye muri Edmonton ba Neto bose. Turabona isuka rya kijambere mu Burundi, turabona abantu benshi ntarinze kuvuga amazina yabo, bose biyemeje ati turagiye kurima. Bararima. Mugabo nta suivi twagize ngo tumenye ati uteske byagenze gute, muzelo kapitale mwatanze mu kurima mwasanze harimo inyungu, byagenze gute. Niho rero naciye mbona muri NCDP Express muri ko muradefira mufise n'ibiterwa mwarimye. Niyo makuru anzanye hano kugira Madame Godebert atubwire. Imbere yuko tuvuga ayo makuru, nashaka kutubwira en résumé abantu batazi NCDP Express. NCDP Express ni iki?
karibu cyane madamu jo ndanezerewe cyane no kubona wangendeye kandi uje kubiza inkuru yabaye itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu. Benshi batabizi abakenyezi baravuye hasi kugira ngo gire ico bita bateze imbere igihugu, biteze imbere bateze imbere igihugu, na cyane cyane hariya bataye uruzogi, kandi tukitabira akamo k'umukuru w'igihugu cacu avuga ati umufuko uronka ifaranga, umunwa uronka icyurya. Rero ubu unye twaravuye hasi nk'abadiaspora na cyane cyane nk'abakenyezi. Jewe rero ndimukiye mu ntuze muri societe bita NCDP Express cyangwa tuku NCDP, ni ukuvuga Niragira Community Development. Hanyuma je nkaba ndi muri branch yitwa NCDP Ndibatira, ni ukuvuga nayitiriye umuvyeyi wanje kuko umuvyeyi wanje yari umurimyi mworozi. Rero nagombye ko izina ryiwe ridashobora kuzimangana na burya ko ibitegwa bimwe vyariko birayoyoka mu gihugu cacu. Rero muri Niragira Community Development Ndibatira twihaye cyane, twagize vision yo guteza imbere abanyagihugu mu burimyi n'ubworozi, mu kugarukana ca gitegwa cyayoyotse mu gihugu cacu, tuvuze nk'igitoki canke amasaka canke amateke canke ikintu cyose uratse ko mu gihugu cy'u Burundi ibintu byose byagiye birayoyoka. Twebwe ari cyambere twaye ko tugarukana igitoki cyaraheze mu Burundi. Ubu rero twebwe muri Niragira Community Development umusiyo wayo yitwa Nahimana Alphonse. Jewe mbandi mu assistante w'iyo fondation, nkaba rero nanje nacengereya NCDP Ndibatira. Rero ico gitegwa twarashoboye kukigarukana, kandi dutumako n'abaengineer baje kudufasha kukigarukana, tugaca tukura n'umwavu muri NCDP. Turikorera umwavu bio umera umeze neza, udacanze n'ikintu na kimwe, umwavu twikorera twebwe nyene kandi ni mwiza cyane. Murakoze cyane. Murumvise rero projet ya NCDP Express intumbero bari bafise, bashatse kugarukana bya bitegwa bimwe biriko biratakara, biriko birazimangana, amasaka, ibigori vy'ikirundi hamwe ibitoki. Uratsko Urundi bwari mu bitoki bitandukanye. Uratsko ariyo mazina y'ibitoki nzi. Ndazi ibitoki vyitwa igisahira, ndazi ibitoki vyitwa igikashi neza, ndazi ibitoki vyitwa igisukari neza cyane, ndazi ibitoki vyitwa utumara amasenge. Bandanyiriza ko ndaca gitoki ngati kunda kugenda tuvuga tuti dukeneye gukora mbacita gute gitoki kinini ya cyane dukora gukuramwo igisahira. No sigisahira tukigura muri superstore ngaha anye kivamwo umuhi. Ego kivamwo umuhi. Cyitwa gute rero ico gitoki? Umuneke. Oya ntibacita umuneke, ni igitoki kinini nya ndacibagiye izina. Okay, azobikuramwo nacyo. None kijya kintu zenya hari igitoki kimwe mu rugombo kivamwo rujya rwa rugombo, cyo cyitwa gute? Ni gikashi. Nico gikashi. Yego. Hari ikindi gitoki ari iwacu mu Kumoso bakuramwo rwagwa rwitwa igisubi. Igisubi nico kimwe n'igikashi kubera ko igisubi ntibashobora kugiteka ngo bakirye. None urwagwa rwa rugombo n'urwagwa rw'igisubi bitandukaniye? Nico kimwe kuko n'urwagwa bakanyisha mu maboko, bagaheza bakarushira ahantu rukamara iminsi 2 cyangwa 3 rugasha bakarunywa. Okay. Yego. Murumva rero yuko Godebert ariko araharanira, ariko agwanira bya bitoki byacu bya kera, kandi abantu babi bafise uburyo babikoresha, kuko nk'igisahira nico guteka cyane. Yego. Igikashi naco turumva ko ntaco bateka,
tugikoramwo urwagwa. igisukari naco ni nk'umuhwi Yego kandi hariho n'ikigurube. ikigurube Hariho n'ikigurube gifise umuhwi mwiza cane uryoshe gusumba ibindi byose. kandi usanga ibigurube ari bitoki bigufi ukuntu Bigufi muga bifise iyo bivyaye bivyara ibitoki binini vyiza naho biba bigufi ariko n'ibitoki vyiza cane bivamwo bisumba utumara amasenge. ivyo rero uko muragerageza kugira ntibizimangane. Ibitoki hose mu gihugu cacu c'u Burundi carayoyotse. Uwambwira ko gifise igitoki ciza simbizi. Twebwe iwacu caranyitse muga kuvaho NCDP itanguriye twaraberetse uburyo bwiza cyane bwo kukigarukana kandi ubu abantu barishimye cyane. Igitoki kivamo ukigira inzego zibiri. Rero iyo ugize inzego zibiri no kuvuga yuko iyo kivyaye kikazana inguzeye imihanyo kiba kiramerewe cyane ugaheza rero ugishira ku inzego kugira ngo kibandanye kimera neza. Ego reka rero tubandanye ego Madame Jo musanzwe intara kama avamo ni mu Kumoso. Jemba mu Kumoso mugabo vyagiye birahindagurika amazina. Iwacu bwa mbere bahita mu Kumoso, hari igihe yiswe mu Buyogoma mugabo twe ni mu Kumoso ko twegereye mu Kumoso. Ego hanyuma tuvuge ku bintu by'amasaka. Hari abavyita nko mu ntara kama yacu twavuga amashaka, twakoresha amashaka. Mwebwe sinzi ko mwavyita n'amasaka. Twe twita amasaka. Hama mu masaka naho nyene twari tuzi amasaka, ubwoko bw'amasaka. Twebwe iwacu twari tuzi ubwoko bw'amasaka mubi. Hariyo amahonda n'amasaka yera. Neza cyane. Amasaka yera kenshi bayajyamwo umutsima ndabeje. Oya nubeje. Hama amahonda nayo barashaka kuyakoramo inzoga y'impeke. Yego cyane Madame Jo. Kandi nanone mbega barayakoramo umusuru. Mu bisanzwe amashaka nico gituma benshi bavuga ngo tugire amashaka y'amashira hamwe. Kubera amashaka ashira hamwe akagira ikintu ciza cyane. N'abarundi bagomba ko tugira dushira hamwe bakakwifuriza guzube nk'amashaka y'amashira hamwe. Rero no kuvuga yuko ayo mashaka ariyo masaka mu ndimi zitandukanye ariko byose bigahurira ku kintu kimwe. No kuvuga ko hari iyo bavuga gute insorte zibiri z'amashaka. Ayo na yera warashobora kuvuga ko ari amashaka y'amashira hamwe yose hamwe n'amashaka y'amashira hamwe. Rero urumva ayo yagahama yarayo kugira inzoga y'impeke. Urabyumva bayagize mu inzoga y'imeke urazi ngene bahingura inzoga y'imeke barafata amasaka bagasekura bakagosora bakinika baheje kwinika bakayashira hano bagashiramo umunyota bakavanganya baheje kuvanganya après 2 ou 3 jours imisi 2 canke 3 bikagira ugasanga yameze niba yareka ngo amere cyane baca bayakuraho bagaca baja kuyanikira ku mbuga. Iyo mbuga rero babayigishirishije amase y'inka. Nibafa gushira ku mbuga iyo ariyo yose yari imbuga isenye neza cyane bagashiraho rero ubwo bumera bakanikira bwasana noir nyine pana noir yirabura gose fonce mugabo byari bisa neza cyane. Hama rero iyo bayikoramwo inzoga y'imeke hama ayo mashaka nayo yera bayakuramwo cyane umusururu n'umutsima. Umusururu oya umutsima urukwawo. Umusururu ni ikintu ugira ukora ukanywa nka mbega novuga bworoje nka buyiye hama ugashobora kugiramwo umutsima w'amasaka yera wari umutsima umeze neza cyane. Rero ibyo mu Burundi cyarasimanganye nabi kiriho mugubu muri NCDP turiko turagwiza izo mbuto kugira ngo mu minsi iza abantu bose bazoza kugurira muri NCDP izo mbuto tuzoba twagize kandi tuzoba twagarukanye mu Burundi. Nuko rero reka tubandanye turumvise ko muri ko muragerageza kugarukana imbuto za kera cyane gose cyane muravuga n'ibintu byerekeye murarima n'ibigori. Ego twarabonye haraje ibigori by'ikizungu abantu uno barabiharaye cyane.
ibigori by'ikizungu twarabonye babiharaye gose ibigori ntumbaze sindaronka okaje kubisigura mugabo ari mu agronome yambwiye ngo umunsi umwe ninamuha ikiganiro azosigurira vya birya bigori bishasha vyaje reka twebwe tuvuge ibigori vyacu ibigori kirundi je narabonye ibigori hari ibigori vyera bikaba birebire hari utugori tuba tugufi hari utundi tugori dufise amabara ego ninuze none kujya kuntu bijya bigori babitandukanye biratandukanye ku mazina navyo nyene urabona yuko mu Burundi kera twari dufise ibigori kama hama ivyo bigori bigenda birayoyoka bigenda hasigara nk'umwe kwijana yidadiriye ati jewe nzoguma ndima iki kigori kandi we warigeze kumbwira ko na mama wawe afise iki bigori vya kera ni naho jewe nagiye kugurira ibigori byinshi cyane imifuko myinshi y'ibigori nagiye kurimisha nagiye gutera iwacu rero ivyo bigori vy'ikirundi vya kera nivyo NCDP iri kirakoreramo ni ukuvuga ni ibigori harimo ivyera bitagira amabara hariho ibindi bifise amabara rero ivyo vyera vyitwa ivyera ibindi navyo vyitwa inamuriza biriza abana umwana rero iyo yabonye iki kigori c'amabara yavuga gomba ico kigori ukimwimye akarira ukuze nawe nyine akavuga nanje nshaka ico c'amabara kuko kimeze neza cyane gisa neza rero nico gituma twebwe n'ukuri twabigarukanye mu Burundi jewe narimbuye byinshi cyane bifise amabara nimbuye vyinshi ni ukuvuga ko ku mwaka uza nateye nk'amahegitari 5 yavyo nobabara cane urumva vya inamuriza kandi biyari bisukuntu bisosa biraryosha uvyokeje kandi hariho n'ivyo bindi vyera mugabo bitera nk'ibi bindi abandi ko bariko baratera bigomba gusa n'umuhondo gatonya ni ukuvuga ivyo bariko baratera igituma bavyihutira cane iyo babiteye bizana ibigori 3-4 bihetse ibindi navyo birashobora kuzana 2 canke bikazana kimwe mugakiza cane kandi kiryoshe gisosa kandi ushobora kubika abanyagihugu nivyo barakunda ibintu bigwira n'ingoga mugabo itabikika ariko twebwe ivyo tuzanye biragwira kandi bikabikika vyadutwaye umwanya munini cyane kugira ngo dushobore kumenya ni hehe hari ivyo bigori twarabikuye mu bihugu bitandukanye apana igihugu cy'u Burundi twarabikuye hirya gose y'igihugu cy'u Burundi ibindi turarondera abandi nka mama wawe yarabitubwiye turabikurayo nukuri Imana bahezagira abantu bashobora kubika ivyo bigori rero mu misiza abarundi bose baza bafise ibigori nk'ivyo bivuye muri NCDP mama wanje n'umurimyi n'umukonservateur ntakunda ibintu bishasha ntakunda ibintu moderne bijya bigori bishasha ngo yumvise logo ntiyabikunze vraiment wishakira twa tugori twa kirundi twa inamuriza mbere ngiyacera wavuze ngo citwa gute naco kirera bacicira kirera inamuriza n'icera bya bigori biriza abana ego naho rero ntuzenya NCDP Express turanayishimiye yarashoboye gushorera uwo muvyeyi wanje kandi bari bahezagire kuko twebwe na mama wanje twariyemeje kurima turabarimye b'inguvu nuko rero turantuzenya rero ntuzenya Madame Godebert hari ikintu rero nagomba nico kintu rero ngomba gukwirikirana kurondera abarimyi b'abadiaspora bagiye kurima mu Burundi baratanze amasezerano mu gihugu ko bagiye kurima avec technologie moderne rero nico tugomba kubarondera kugira bagishire nane mbega ya ndoto yani byagenze gute umwimbu wagenze gute inyungu yagenze gute none ntuzenya NCDP yanyu na NCDP ndibatira byose biri hamwe ama NCDP yose aho ari mu Burundi wogereranya nk'amahegitari muba mwararimye dans l'ensemble urakoze cyane madamu Jo kumbaza ico kibazo urabona NCDP ubunye tugeze ku ma NCDP arenga 13 ari mu Burundi bwose nukuvuga kandi hariho NCDP itwagwa n'uwo musiyo yitwa Alphonse Nahimana hama agacakurikira NCDP yanje nkaba ari we ndi mu assistant wa NCDP Foundation rero twebwe twarashoboye kugira ivyo bigori turabitera
ku mahegitari menshi mbese umuntu wese afise amahegitari yashoboye kuronka anje ugerageje kugeneraliza ni wowe ugeranya ko yoba ari nka mahegitari angahe kuko twebwe twarakoreshewe gukorera ku mahegitari yacu 5 abandi barakoreye ku mahegitari 3 abandi barakoreye ku hegitari 1 biva ku kuntu bafise ubwo buringanire barose ni naco gituma twebwe twaciye twirukira amakomine yacu kubasaba amasi isi ndimwa ziriho batariko barakoreramwo kugira ngo kubera ko NCDP imenyekanye hose mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu bihugu bitandukanye byo ngaho iwacu muri Canada muri Amerika na hose kuko urazi ko mu miseze twajanye n'abahinga bavuye muri Amerika bagiye gupima isi ndimwa yo mu Burundi kugira ngo batubwire ico tuzorima aho hantu yego iyo bafashe ivu bararipima tubwira ati iyi ntari iba mwiki gitegwa iyindi ntari iba mwiki gitegwa ariko mushoboye gukora mukagarukana kanovera kisi mufise isi nziza cyane ibamwe ibitegwa byinshi ni ukuvuga twebwere muri NCDP dufise ayo mahegitari menshi umuntu wese afise ayo yarimye kuko James afise ayo narimye ubundi nawe afise ayo yarimye kugira ndabishireho byose byo ntwara umwanya muga twarimye ibigori byinshi cyane kandi dukeneye ko bimwe tuzobigurisha ibindi navyo tuzobitera kuko ni ibitegwa byiza cyane tuzosahiriza abari bafise ivyo bigori vya kera kugira ngo tubitere ayo mashaka kandi n'ubu hariho ama NCDP twagiye ati wewe genda develope ico gitegwa cinuzeye c'amashaka nawe ibitoki hanyuma ibitoki ni au niveau yaba NCDP yose mugo ivyerekeye amashaka amateke ibigori twagiye turavuga tuti iyi NCDP giriki iyi NCDP nayo giriki kugira ngo ku mwaka ukurikira tuzoce tubihanahana twese duce turima rero ibintu bimeze neza abanyagihugu bakunda barari ico kigori n'uyu munsi avuga ati twagiheruka kera mugari twashobora kubiha byose kuko dutegeza kubibika ofete muri ko muragerageza no kugwiza imbuto kugira ngo uzozihereze n'abandi uce wibaza natwe turaha muri Canada ingene baba ariko barabitafuna babiryohererewe natwe tutibega yemwe twege bizodushikira ryari hano muri Canada nico gituma rero NCDP yiteguriye yuko umwimbu wose uzoronka mu Burundi uzobizana aha hantu duherereye tukaca tubigura natwe tukabisuma tukabijya nuko rero kenshi rero nuzaba diaspora hari ukuntu batanga amapromese baratanga amapromese iyo bariko baraprometa mu gihugu baravuga ati twebwe twarasohotse hanze ngo akanyoni katagurutse nikamenye bweze ngo twarahakuye ubuhinga bwinshi hama ikindi naco iyo turiko turakora dukorera amafaranga afite agaciro kamwe mu yavunjije mu Burundi hariya ntuze urunguka gatonya nukuvuga barashiramwo n'uburyo bwose cyane gose n'ubuhinga bwinshi umva harimo ubwenge hakabamwe uburyo hakabamwo ubuhinga ivyo byose barabivuze barabisezerana mu Burundi hari n'abashoboye no gushikira umukuru w'igihugu baramubwira uburyo bokora ubuhinga aranabumviriza aranabakira mu biro vyiwe arabumviriza kandi aranabashigikira cyane rero mukoresheje ubwo buhinga bwose nico kinzanye ubu ngiye kurondera babarimye bose kandi nzobaha ikiganiro mwakoresheje ubwenge mukoresha ubuhinga mukoresha n'amafaranga mwimbuye rero mushize kuri balance ubwo buryo mwakoresheje nivyo mwimbuye mwasanze mwunguka urakoze madame Jo kumbaza mwimbuye byabaye wabaye mwinshi gusumba abasanzwe bari i Burundi ndakubagira ibibazo bibiri urabona ko ndakubagira bibiri urakoze urabona twe turi ngaha muri ibihugu biteye imbere twaje kungura ubwenge ubwo bwenge rero twarose dutegereza kubuvana tukabujana iyo twataye uruzogi tukabigisha ibyo byose bidutwara amafaranga bidutwara uburyo nukuri
icyo nshoboye kukubwira icyo dushobora kuvuga tukishima twegere tukishima nk'abadiaspora ni uko twafashe ubwo bwenge twarose tukabujana mu gihugu hanyuma mbese twawutangiye amafaranga menshi mugabo umwimbu ni mwiza abanyagihugu barishima kuvuga ati uyu mwimbu twarose ku mwaka uza naho coba ikigori kimwe uhaye umunyagihugu kiriko intete zingahe sizike urashobora kuvyara ibindi bigori bitari bike n'abavuga bati twebwe ibigori vyari vyaragiye aya masaka yari yaragiye none nk'aba NCDP muratuzaniye ibintu vyari vyaragiye ubwo rero naho uba warashizemo uburyo bwinshi wumva wishimye cyane kuko uvuga uti mu mwaka uza babantu banje kuko twebwe turi regroupe en association guteza imbere abanyagihugu développement du peuple par le peuple et pour le peuple ni ukuvuga ubwo buntu bubavako bukabasubirako twebwe icyo dukora turabazanira ubwo bumenyi tukabaha n'ukuntu bashobora kubukoresha hama bagaca batera imbere ku mwaka uza rero bazotera umunyagihugu wese azoba afise aho duherereye twashize uwo mugambi umuntu wese azoba afise ico kigori azotera kugira ku mwaka ukurikira ace yimbura vyinshi ni ukuvuga urishima niwofata intuzeye kuko niyo uriko urafata ubumenyi uriga kandi bitangira amafaranga hama kugira ubijane mu Burundi iyo wataye uruzogi ni amafaranga ariko ubonye abarundi nabo bishimye uca wishima nshobora kwibaza uti natanze amafaranga menshi none bigenze oya wewe raba yuko uyo Murundi iyo development wamushize ko yamushikiriye hama azoyiraga n'umwana wiwe nivyo dushaka yuko niragi genduragira iki kintu ntuzugihebe mwana ni ikintu ciza cane amen murumvise barundi murumvise abakunzi ba BCCA Women TV mwumvise uyu ni wa mama umwe muri baba mama batumye iyi television ivuka rero bajya ba mama bafise ingabire bajya ba mama nzozo ndagendera umumama umwe wese ndamubaza ivyiwe muzotangara ku mpano zabo muzosanga vy'ukuri vyari bikenewe yuko iyi televiziyo yabo ivuka kugira berekane izo mpano zabo n'abandi babigireko kandi ndazi ko bazo kwigisha abapfasoni abakenyezi mu iterambere bazokubahura abatinya bavuga ati burya turafise impano Imana yaduhaye impano mugabo hari ukuntu abakenyezi bikengera cyane ariko tuzobubahura kugira namwe mugira ico muterereye mu iterambere ry'igihugu nuko rero Godebert nukuri umwanya ubaye muto cyane nzogaruka kugira tugire partie 2 nashaka vraiment sezerera abakunzi ba BCCA urakoze cyane nzogaruka ndazi ko ufise byinshi wotubwira urakoze ico gituma aba mama turi amaboko igihumbi turarira abana turarira abagabo bacu tukabarira nyene kugira ngo nabo ega abagabo bacu tutabafashe nk'abantu bakomeye bice bibagora rero turi amaboko igihumbi rero urabona ko habaye iryo defile tukerekana ivyo twakoze abafasoni bose bahamagariwe kwitaba development communautaire kwitaba kamo k'umukuru w'igihugu avuga yuko igihugu giteye imbere igihugu kijoba cifashe murabizi nawe bemukurikirana icyo umukuru w'igihugu atubwira ntiwaje ngaha kugira ngo ndakubaza kanyuma ndakubaza yatubwiye ati rero mukore mwiteze imbere imifuko yuzure amafaranga murongo yavuze bo Jesi nukuzuza amafaranga argent de poche none aba NCD uronka icuja umufuko uronka cash none baba NCDP Express muri ko muzanira ubuhinga iyo vision mukuru y'igihugu barayishikiriye uno mwaka ubu barashobora kujya barashobora kuronka argent de poche cyane gose mbega ye NCDP il a créé des emplois nukuvuga yuko abantu bahembwa ni benshi cyane nukuvuga nka jewe none iyo irima ibyo bitego biritera ibyo bintu abantu banje nahaye akazi d'abord umuntu ndi ngaha muri Canada murazi ngene turondera amafaranga twese umupapa mukuru aduha amayira ni Canada aho dukura ni hamwe mugabo iba
ibaze nka jewe nshobora kuronka abantu mbemba mu Burundi. Imana ishimwe cyane. None ntiwumva yuko mba narafashije. Je narigeze kuronka temwanyaje y'umuntu ambwira ati mama jeho banyita sinokubwira amazina banyita. Oya banyita amazina menshi cyane Queen y'uburimyi. Nukuvuga yuko narabahaye akazi bamwe atari benshi mugabo barambwiye bati twebwe ku munsi mukuru wa Noel cyangwa wa Pasika nta gaceri twaronka mugabo kandi bararinye umuceri ubu rero bararusa umuceri bajya kuri Pasika no kuri Noel ubu nturera neza muga uriho hectare baranose n'inka ubu rero baranywa amata barajya n'inyama umva ku Pasika no kuri Noel barari umuceri barajya inyama kubera nabonye inka muri inka twarazirose kuri turazifise abana babo bararonka amata banywa imbere ko baja kwishura mwaba ntumwese mwazaniwe iterambere n'aba NCDP Express mwandike muri commentaire yuko ubu unye umufuko oya umunwa wose ubu ufungura mwandika muri commentaire ko mwasanze n'umufuko wose ubushobora kuronka agenda musanze atari ivyo bintu aba diaspora basezerana Burundi nabo nzobakurikirana ubu rero ngiye kuja kuri umwe wese nkwirikirana ivyo yasezeraniye Burundi nuko yabishitseko n'uburyo rero n'ingene umwimbu wabaye nabo bari kumwe bakorana ko wa mufuko uri bombe wa munwa ufungura ugahaga umvira nzama majonda kubwiye kuri sukuvuga ko tweba dukora ibitangaza mugabo mu gihugu cyacu nta numwe atazi iyo yataye uruzogi nta numwe atazi iyo yavuye nukuvuga naho kwangaja sukuvuga yuko wangaje uwo munda yawe ugenda ukamuha akazi ngo gukora imwene wanyu canye ugira association abantu bahuriramwo bakaza bagakora hanyuma ugahekwa bahemba waje kubahemba nukuri bagenda baravuga ati turatomboye reka hari abantu babura kunyu hari abantu babura utuvuta mugabo uyo munsi yageze ku munsi wa pay yo bagenda bavuga ati Berta wamayi wampaye inka n'igisabo reka tugarukirize ngaho